Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba B-Info News mu nkundire ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kiganiro cyo kuri uw'Imana w'igenekerezo rya 10 ukwezi no kwa gatanu no mwaka 2026 mu nkundire manzi ndababwire zimwe mu ngingo nkuru tugiye kuyaga muri zino nkuru zacu muri kino kiganiro. Turaje tubabwire amakuru ariko aracicikanaho muri Sud Kivu aho bimaze kugaragara neza yuko umuhari w'inyeshamba M23 uri kurazinga ibirago mu bice bigiye bitandukanye. Tuza kubabwira twamaze kuba dushira kuri runo rukaratasi. Hari amakuru ikaravuga yuko M23 iri kirarekura ibice bitari bike, ndetse tunababwira naho yagiye irerekeza canke yagiye iri yegeraniriza. Tubabwire impamvu ndetse nico bagitumye zino nyeshamba z'u Rwanda ziriko zirava muri bino bice inyuma y'imigwano idasanzwe yari imaze imisi kirahabera, ndetse zino nyeshamba z'u Rwanda zikahatakariza n'abasirikare benshi. Turaje turabe ukungene zino nyeshamba z'u Rwanda ziriko zirava muri Uvira mu bice byose zari zarafashe bihanamiye igisagara ca Uvira ndetse no muri Plaine ya Rusizi nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Si ibyo gusa tuza kuyaga makino kiganiro, turaza kuyaga kubijanye n'imigwano idasanzwe yazinduye muri territoire ya Mwenga, aho novuga yuko n'umunsi bamwe bazinduye baja gusenga, abandi nabo bariko kabisa baraturitse ibiturika hamwe n'imitima y'abene gisimba ku buryo bimaze kumenyekana neza yuko hari abasikare batari bake bamaze kuhasiga ubuzima nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Ikaze rero ni ingingo zigera kuri zibiri gusa tugiye kubayagira makino kiganiro, na mpamvu ndababwira yuko umuntu wese uko yadukurikirana uresiste kabisa, dutera iteka umare uno mwanya w'iminota itashika 10 kugira ngo ushobore kurangiza kino kiganiro. Biratuma mutatubaza za message mutubaza ngo byarenze gute, kubera ko bitureka yuko mutaba mwamaze cyane mwaratigana cyose ngo mukimara making ashobora ko amaze gukora subscribe canke like na commentaire duze imitima canke amashuwe kugira ngo utwereke yuko turi ku 5 turiko turatamba twirorera. Imbere ya vyose manzi ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, abari mu Burundi, abari muri Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, abari Angola n'ahandi henshi muherereye, za Ethiopia, za Somalia, henshi muba muri Afrika tutibagiye, abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Oceania. Tubabwire timwiriwe canke mwaramutse bivana naho muherereye. Tubifurize ku munsi w'Imana mwiza kuba wemera, ariko tunifurize weekend nziza kubatemera umunsi w'Imana nkuko umwe wese yemera bivanye nuko yishakiye. Rero muri kino kiganiro mu nkundire tuyage kubijanye n'ingene inyeshamba z'u Rwanda ziriko ziratekezwa ibirago, ziriko zirava mu bice biri ngaha muri territoire ya Uvira, haba mu misozi canke aha muri Plaine ya Rusizi. Nkuko mumaze imisi y'imikoro babikurikirana, hari hamaze imisi ariko haraba imigwano y'inkundura, aho hari imigwano yabereye muri Plaine ya Rusizi, ndetse hakaba n'imigwano yabereye mu misozi ya Uvira, imisozi ya za Ruberezi, za Kigugwe, za Kabunambo n'ahandi henshi twagiye turababwira, za Sange. Ibi byose ndazi yuko mubikurikirana, ndetse tunababwire ko umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda washoboye gutakariza abasikare batari bake muri ino migwano yabereye muri runo buce. Shoboye kubabwira amakuru yacu, twaragiye turaca ige nino tubabwira ivyahononekariye ndetse n'ingene statistique z'urugamba zagiye ziragenda. Muri make byarabonetse cyane yuko coalition ya FARDC igizwe n'ingabo z'u Burundi FDNB, Force de Défense Nationale du Burundi, hamwe n'abapatriote ba Congo aribo bazarendo na bufatanye ibikorwa bose bafadikanije kugwanya imitwe y'iterabwoba iri mu buseruko bw'igihugu ca Congo. Barashize hamwe bakoresha inguvu nyinshi cyane, barica abasikari barenga 300 ngaha muri ino ndwi gusa turiko turarangiza mu mirongo y'urugamba canke mu migwano yari maze imisi. Twaragiye tubabwira ibijanye n'imirambo canke abasikari b'u Rwanda bagiye baratoragurwa mu mashamba ndetse mu mabarabara aho baba bahasize ubuzima. Twabwira nko muri Plaine de Rusizi, Wazarendo yarasavye imiryango itabara imbabare n'imiryango mpuzamahanga yitaho ku neza y'abene gihugu ize kwevakiwa canke ize guhamba no guhambisha imirambo y'abasikare b'u Rwanda bahaguye no muri Ruberezi. Nuko vyagenze mu migwano yabaye ku munsi wejo, haratoraguwe
imirambo y'abasirikare b'u Rwanda itari mike nkuko amakuru yacu twagiye turasesangurira ndetse tuyabazanira, ndetse twobabwira neza yuko kugeza ino saha igihugu cy'u Rwanda cyari kimeze nk'abihevye kubera ko bariko baratakaza ku buryo bukomeye. Nta wamenya igituma M23 RDF bariko barava muri bino bice bari barafashe ngaha ku butaka bwa Kongo nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Nkuko amakuru dukura mu masoko agiye atandukanye agenda bisigura, byagaragaye neza yuko hariho ibice bigera kuri 4 inyeshamba z'u Rwanda binakomakomeye ndetse binafite n'amasantre akomeye zashoboye kwiyonkoramwo ziravamwo inyuma y'imigwano yari hamaze imisi iriko irahaba. Twabwira neza yuko imbere yuko bava muri bino bice babanje kurekura imfungwa zose bari bafise muri santre ya Sange canke mu gisagara ca Sange, barazirekura zose zirashwiragira kugira ngo bashobore kuva muri ivyo bice. Amakuru tumaze kuronka yizewe nuko zino nyeshamba z'u Rwanda zamaze kuva muri bino bice tugiye kubabwira nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero ngo abanyororo bose bari muri Sange bashoboye guca barekugwa mu masaha ya gatondo, ndetse twonababwira yuko Hotel National nimero 5 Wazalendo yamaze kudesida yuko yoyo igira iyifunge kumbure ni barabara riva mu gisagara ca Uvira rigerekeza mu gisagara ca Bukavu. Iri barabara yavuze yuko rigira ripfungwe na Wazalendo kubera ko ndetse banabisavye namwe mu barongozi basanzwe babarongoye. Hari amakuru avuga ko M23 yavuye mu bice yari yarafashe muri plene ya Rusizi mu ntambara yahuje ingabo z'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Kongo. Harabonetse gutakaza cyane kw'ingabo z'u Rwanda, habonetse yuko ata resistance bakigira kumbure uno munsi inyeshamba z'u Rwanda zoba ziko zirasubira inyuma kugira ngo zishobore kuza kwiyesta cyangwa gushinga uvu hamwe bikunde bashobore guhangana na coalition ya FARDC nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Mu buce bamaze kuvamwo hari agace ka Ruberezi mwarimo yuko kari kamaze imisi hariko haraberamo imigwano, ndetse hanatoraguwe abasikare batari bake b'u Rwanda basize ubuzima mu migwano aha muri Ruberezi. Inyeshamba z'u Rwanda zamaze kuba zikura y'akarenge kabo, zamaze kuzinga ibirago, zamaze kwangazwa, ndetse na Ruvungi bamaze kuvayo. Bwegerera aha hose inyeshamba z'u Rwanda zamaze kuva muri Bwegerera, tutibagiye no mwisange naho inyeshamba z'u Rwanda amakuru tumaze kuronka nuko bamaze kuva mwisange berekeza mu bindi bice tugiye kubabwira. Abantu benshi bakomeze kwibaza ati mbega sagatego umwari w'inyeshamba z'u Rwanda inyuma yo kuva mu gisagara ca Uvira, ndetse bikagaragara yuko nubu ukomeza kuva mu bindi bice mu gihe kugira bafate bino bice batanze ibitambo vy'amaraso menshi kwapfishiriza abasikare benshi no kuhahombera ibigwanisho vyinshi, ariko bagakomeza bikura mu migwano canke mu bice baba barafashe. Tuvuge ko ari diplomasi canke hari ikindi kintu kiri nyuma cinyegeje. Amakuru rero dukomeza kuronka nuko buno buce M23 yari maze imishikira atakarizamwo abasikare benshi, bivugwa yuko arico coba catumye bahunga muri buno buce bivanye n'imubare canke n'igiti gira inyamwe c'abasikare bariko baraburira ngaha ku mirongo y'urugamba nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Hari rero Ruvungi, Ruberezi, Bwegirira na Sange inyeshamba z'u Rwanda zamaze kuzinga ibirago, ndetse turababwira naho ziriko zirerekeza, ndetse bivuga yuko ziriko zirashinga ayandi maposition mashasha. Amakuru tumaze kuronka kugeza kano kanani nuko abo bose bavuye muri ivyo bice bamaze kwiyegeraniriza neza na neza hafi y'igihugu cy'u Rwanda, hafi ya Bugarama, aho naho sahandi ni muri Kamanyora. Rero bakimara kwirotira muri bino bice, amakuru yizewe twarose nuko bavuga yuko baciye baja muri Kamanyora kugira ngo bashobore kwestarirayo. Ariko hari abandi basisanguzi nabo bariko baravuga yuko inyeshamba z'u Rwanda zoba zarumvise yuko FARDC ifise umugambi wo kubazingirira mu bice barimo. Rero FARDC imaze gupanga uwo mugambi, haravuyemo ngo abivamwo basanga basohoye ano makuru. Niko M23 yumvise igiye kuzingirwa, kuko iyo bamara kuyizingira boyisize mu muzingi bakayikubita recto verso canke bakayikubita ijya nino, kubera ko mwabo
turabona muri Fizi muri make ifiswe na FARDC, ariko inyeshamba zari muri Sange, zari muri Ruvungi, Bwegerera n'ahandi nka za Plaine de la Rusizi, aha hose byari biboneka yuko bahari, ariko tugerageje kuraba byari vyoroshe cyane kubazingira bakabakubitiramo. Rero nyamba FARDC iyi plan yarayisohoye hanze, harabaciye bivamwe baza kubwira M23 ati burya rero muticunze FARDC ishobora kubagota ikabakubitira hagati na hagati, ikabakubita duce canke recto verso nkuko dusanzwe tubabwira. Rero aho FARDC yagomba kugota zino nyeshamba, atwayibwira yuko umugambi wayo waburijwemo kubera ko inyeshamba nazo zari zaburabiye muruki. Rero kubijanye n'ifisha ry'abasirikare iriko irafata ubuce igaca yongera ikabuvamwo atakibikoreyemo, murumva neza yuko nayo itobisabirako, ahubwo haba habaye ikintu kidasanzwe canke ikintu kitoroshe gituma zino nyeshamba z'u Rwanda ziva mu bice ziba zafashe ngaha muri Sud Kivu ku mirongo y'urugamba. Amakuru yandi dufise nuko twabwira neza yuko ari iyi nkuru kumbure ari generale James Fiseka Aduyi yatangaje ko hagiye ubu n'umuzarendo hagiye gufungwa Route Nationale nimero 5 inzira ihuza Bukavu na Uvira, nkuko yabivuze. Hatanzwe iritanitum y'imisi ibiri kuva kuri uyu wa gatandatu itariki z'icenda Gicurasi canke ku kwezi turimo. Gicurasi ni Kinyarwanda. Iyo misi nirangira iryo barabara canke uwo muhanda uzohita ufungwa. Yanasavye ko abantu bose bari mu gisagara ca Uvira bafise ibintu canke amatungo mu gisagara ca Bukavu gutangura ubwo nyene kubikurayo ko no kuvyimurira ahandi. Yongeye avuga ko Route Nationale nimero 5 izosubira gufungurwa gusa igihe Bukavu izoba yamaze kubohorwa, bisigura yuko izosubira kubohorwa mu gihe inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zizoba zamaze kuva muri bino bice, nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero itangazo ryamaze gutera amakenga kubijanye n'uruja n'uruza hamwe niko by'ubutunzi hagati y'ivyo bisagara kari bibiri, Uvira ndetse na Bukavu. Nkuko nabice kubibabwira kandi mu nkunde ndabisubiremo, urunani rw'umuhari w'inyeshamba M23 RDF AFC rwarekuye abanyororo bose bari mwibohero ryaho mu gisagara ca Sange, Ruberezi ndetse na Bwegerera na Ruvungi kuri uyu mugoroba wo kwigenekerezo ukuru wa gatandatu igenekerezo rya 9 Rusama uno mwaka turimo. Amakuru atandukanye yo muri ako karere avuga ko abasirikare b'u Rwanda bamaze kubonwa kuva igihe cy'isaha 11 z'umugoroba gushika mu masaha yo mwijoro bariko barerekeza muri Kamanyora. Kumbure iyi nkuru zakomeza tubibatohoreze dushobore kumenya ukuri kwavyo n'ingene ibintu bikomeza kugenda. Nyamba M23 yatekejwe ibirago canke yitekeje ibirago, ivyo turaja kubimenya amakuru tuza kugenda turabaha kuri uno munsi muri kino kiganiro, kandi nababwiye neza yuko nza kubabwira ibijanye n'ibitero bidasanzwe vyadaye biraba ndetse biranazindurira aha muri Mwenga, aho amakuru yizewe tumaze gutohoza nuko muri Mwenga inyeshamba z'u Rwanda zaraye zirakizwa ku muri udasanzwe hamwe na wazanye ndetse n'abahibo bo muri ngaha muri Mwenga muri Sud Kivu, nkuko amakuru yacu bivuga. Biravugwa neza yuko mu migwano yabareye aho bitwa muri Muhuzi na Kasika hari umukoloneli w'umunyarwanda yashoboye kwasiga ubuzima kubera ko byaboneka neza yuko iyo migwano idasanzwe. Rero muri kino igitero wazarendo na hibo bagavye muri no joro ryakeye, biravugwa indiri y'abasikare b'u Rwanda bahasize ubuzima, indiri y'ibigwanisho byashoboye kuba bica bifatwa ubwo nyene ndetse n'ibindi vyuma vyitumatumanaho materiel de communication vyafatiwe ku mirongo y'urugamba ku munsi w'ejo nyene inyuma yo gukubita babangura ndetse bakanabaka ubu buce bugira kuri bubina babwiye Kahuzi na Kasika aha muri Mwenga neza na neza muri Sud Kivu, nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Kumbure zino nkuru
ntituba twashoboye kumenya uko zagenze asampusa kubera ko abaziduha hari abaziduha bari ku mirongo y'urugamba ugasanga ntibaziduhaye neza, ariko turagerageza gucengetera mpaka tukaronka amakuru yizewe dushobora gusangiza abadukurikirana. Rero Jacob the Black ntacyo nazobakorera, nzokwama ndiko nditanga kugira ngo mushobore kuronka amakuru meza kandi yizewe. Ndabashimire cyane buri wese dukomeza kubana muri biganiro n'amakuru, nizera yuko Uwiteka Imana akomeza kubagirira byiza cyane. Ndabifurize kugira umunsi w'Imana mwiza no kururanirwa mu vyanyu ndetse no mu banyu. Turasubira.